kukuramutsa no kuguha akazi we munywanyi wacu uriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aragarukwa ko cane irya nino. Hari amakuru yihuta dushikiye tugira turabire hamwe n'amakuru ari buze kugaruka ku bisata bitandukanye ariko tukaza gushimika ku ngingo irabana n'umutekano. Mw'ishamba ry'ikibira habereye ingwano zikomeye cane ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abantu bitwaje ibigwanisho. Turaza kumenya abo bana barebo ndetse tuzi no kumenya nimba hari abo baguye muri izo ngwano. Hari amakuru dufise yuko hari abasirikare b'u Burundi bahuye n'uruva gusenya mw'ishamba ry'ikibira. Mu makuru dufise kandi yemezwe n'igisirikare c'u Burundi biravurwa yuko mw'ishamba ry'ikibira habereye ingwano ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi ndetse abasirikare bane b'u Burundi akaba aribo baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Turaza kubigaruka ko mw'idonido vyose mbikubwire uko twabitohoje. Muzindi nkuru ziriko ziravugwa cane abantu barekuye ku kigongwe c'umukuru w'igihugu bariko barafatwa n'iperereza. Abo bantu bariko barafatwa n'iperereza gushika ubu ntawuzi ayo bajanwa ndetse hari amakuru yuko hari bamwe bashobora no kubugwa irengero. Turaza kubikurikira mu makuru yose twabatohoreje. Izindi nkuru zose ziriko ziragarukwa ko cane irya nino yoba mu bimenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi. Ayo makuru yose turayatohoza tukayagushikiriza ingingo imwe imwe ukwayo. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone canke subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza. Ibihe vyiza rero nivyo ndabipfurije mwese tugiye kubana. Ndazi ko muri abanywanyi bacu nshobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi. Ndaguhaye ikaze abadukurikira muri mu bihugu vyabanye namwebwe ndabaramukije ntibagiye namwe muri rya nino ku bihugu vya Afrika ndetse namwe muri mu makungu ya kure. Ano makuru yacu reka tuyatangurire kuyarabana n'umutekano. Inyuma yaho twagiye tubabwira yuko hari icikango yuko mu gihugu c'u Burundi hoba hari abantu binjiye igihugu mu buryo bw'ikinyagero kandi abo bantu bakaba bashobora guteza umutekano muke. Twarebabwiye amakuru yacu ndetse n'ingingo ziriko zirafatwa mu rwego rw'umutekano yoba mu gipolisi ndetse n'igisirikare. Harabaye inama z'urutavako kubirabana n'ukungene umutekano w'igihugu wocungegwa. Ivyo mwarabikurikiye, niba utarabikurikiye woraba ngaha kuri chaîne yacu ayo makuru ariho. Reka rero twirabire ivyabereye mw'ishamba ry'ikibira. Hari amakuru dufise yuko habereye ingwano zikomeye cane ndetse abasirikare b'u Burundi bakaba baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Amakuru yemezwa n'abari mu nzego z'umutekano. Inyuma yaho twagiye tubabwira yuko hari abantu bamwe bamwe bagiye bavurwa yuko ngo hari imihari yitwaje ibirwanisho iri muri iryo shamba ry'ikibira. Bikavurwa yuko ngo muri iryo shamba hoba hariyo n'abagwanyi bagwanya leta y'u Rwanda, kuko amakuru twagiye tubashikiriza avuga yuko muri iryo shamba hariyo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakunda gutana mu mitwe n'igisirikare c'u Burundi. Iryo shamba kandi rya kibira bivugwa yuko ngo hariyo umuharire Tabara nawo ubufiseyo ibirindiro. Twarababwiye kandi ko muri iryo shamba ry'ikibira igisirikare c'u Burundi carungitseyo abasirikare 200,000 no kuvuga amabatayo 2 kurondera abarwanyi, ndetse bivugwa yuko abasirikare baba bariko barakizura ijoro n'umurango. Abo basirikare baba bari kumwe n'imbonerakure. Bamwe rero bahejeje kugwa mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Reka tubirabe vyose muri ano makuru. Mabaye abasirikare bane bakaba bakomerekeye mu mutego. Intambara zikaba zarabaye hagati y'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Amakuru dufise nuko ibi vyose vyabaye kuwa gatandatu ku gacimbiri ka Ngara nkuko amakuru avima bayavyerekana. Ivyo kandi bikaba vyabereye mu mutumba Rutorero, ni muri zone ya Butahana ya komine Mabayi, ni mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburingiro bw'u Burundi. Abasirikare bane bakaba barakomerekejwe. Amakuru yo kwizera dufise kandi yemezwa n'igisirikare avuga ko abasirikare b'Abarundi bariko barakizura mw'ishamba cimeza rya kibira ku ruhande rw'agacimbiri Ngara. Bakaba baraguye mu mutego watezwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ikinyarwanda. Abasirikare bane b'Abarundi barakomerekeye bikomeye cane. Isoko ry'inkuru yacu ryigana rigira riti umwe mu ntwazangabo
yaratabaje abajejwe intwaro kugira ngo bafashe mu kwegeranya abakomeretse. Ayo makuru kandi yaremezwa n'uwujejwe ibikorwa vya gisirikare Imabayi, amenyesha ko igisirikare kiriko kirarondera abo bantu bitwaje ibigwanisho. Ayo makuru aje nyuma yaho haheze igihe Kigali ivuga ko hari abagwanyi b'Abanyarwanda ku butaka bw'u Burundi. Ku bw'abategetsi b'u Rwanda, abo bantu ngo baratera ico gihugu bagaca bahungira mw'ishamba cimeza rya Kibira, ivyo Burundi bukaba burabibeshuza buvuga ko atabantu bagwanya leta y'u Rwanda bari ku butaka bw'u Burundi. Tubibutse ko u Rwanda ruherutse gutangaza ko rwarashe abasirikare babiri bivugwa yuko bari bavuye ku gataka k'u Burundi, ndetse abandi bagaca bahunga basubira mu Burundi mw'ishamba cimeza rya Kibira. Leta y'u Burundi mu gisirikare baciye batangaza ko ivyo ngivyo atari ukuri. N'amakuru rero tuba turiko turabashikiriza umunsi ku yundi, umunota ku yundi, amakuru aba ariko aragarukwa ko cane irya nino. N'amakuru rero tubandanya kubatohoreza, turonse ayandi makuru mashasha tuzoyabashikiriza mu makuru yacu ataha. Nanabikubwiye mu ntango zano makuru, abarekuwe ku kigongwe c'umukuru w'igihugu barabandanya guhagarikwa n'urwego rw'iperereza. N'amakuru tugira turabira hamwe mu makuru yose twabatohoreje, ndetse tukaza no gukurikira izindi ziriko ziragarukwa ko cane irya nino. Amakuru rero yose tuba twabatohoreje muyakurikira mwifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi, mukayarondera ngaha kuri shene yacu akabashikira ku gihe. Reka turabe abo bariko barahagarikwa ico bazira ndetse n'ico basaba umukuru w'igihugu kubirabana nabo bagiriye ikigongwe ariko bakaba babandanya guhagarikwa, ndetse bamwe muri bo bakaba barabuzwe irengero kuva barekuwe. N'amakuru tugira dukurikire muri no nkuru yose, ndetse n'ibindi muraza kubikurikira mi idonido. Sangwe kazi. Ano makuru tuyahere kubijanye n'agateka kazi na muntu. Umusore yitwa Thierry Kwizera yaheruka kurekurwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka 5 afungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, akaba yaba kumusaga. Kuri wa gatatu ruheshi yahagaritswe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi mu gihe yarinjiye mu mangazini bita Ideal hafi yo kuri Bata mu gisagara ca Bujumbura. Thierry Kwizera yahagaritswe n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Mathias Nduwimana, azwi cane kuri tazirano rya Atia, intwazangabo mw'iperereza ry'u Burundi kandi izwi mu mabi atagira igitigiri. Thierry Kwizera babanje kumwinjiza mu modoka bamera nk'abamuganiriza, mu nyuma Atia yicara mu kibanza c'umushoferi, ubwo nyene baba baramujanye. Imodoka kamyonete yera y'ibiyo bitabona ifise imparati D 3981A niyo abo bamunyuruje bamutwayemwo. Umuryango, inshuti n'abagenzi barasaba umukuru w'igihugu nimba tumvikanye n'abakozi biwe kumara abantu yahaye ikigongwe harimwo Thierry Kwizera, atanga itegeko abo bantu ataco bariko barazira baboneke. Naye ahandi umukuru w'igihugu yatanze itegeko ryo kubarekura bagaca banyuruzwa bose bari ku gatwe kiwe, kuko bariko banyuruzwa n'abantu wenyene aha amategeko, kuko urwego rw'iperereza rutwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uwundi atabarizwa yitwa Ernest Bagayuwitunze, n'umutama w'imyaka 63, akaba yaba muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Yahora mu gipolisi c'u Burundi, akaba yaramaze amezi 2 gusa akukurutse. Yinjiye mu gipolisi avuye mu bagwanyi ba FNL. Kuri uyu wa kabiri ruheshi mwaka 2021 mu gaturuturu niho yahagarikwa ku rugo rwiwe, bamusanze imbere mu cumba aryamamwo. Abagabo 5 harimwo umwe yambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi nibo bamukuye muhiwe, gushika ubu nta wuzi irengero ryiwe. Abiwe aho bashoboye kumuronderera barabuze. Yagirizwa ko hari ibikoresho by'igipolisi atasubije imbere yuko asubira mu buzima busanzwe. Yamara we arabihakana kuko atari gushobora kwemererwa gusinyirwa gutaha adasubije ibyo asabwa byose. Abiwe basaba ababishoboye kubafasha kumenya uwabahari. Wa wundi ati ushaka kukurya nta buri imboga zo kugukoza. Abanyagihugu bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD ijara gakura. Ngo Burundi yo kwirengagiza kakabi kariko gakorerwa abandi katamuraba yoba yihenze. Ngo bose nibavire hasi rimwe bagwanira agateka kabo bataraherengetera kamwe kamwe. Mu bijanye n'amagara y'abantu, abanyagihugu mu makomine ya Gashikanwa, Mwumba na Nyamurenza yo mu ntara ya Ngozi ntibakironka ingene bashikana abagwayi barembye ku bitaro. Aha ni nyuma yaho imodoka rusehabaniha bahora bifashisha
imaze indwi irenga idakora ku mpamvu zo kubura igitoro. Abo banyagihugu bagasaba muganga Nizigimana Oscar asanzwe atwara ibitaro bikuru vy'Ibuye kubasigurira ingene iyo rusehabaniha ishobora kubura igitoro kandi amafaranga y'igitoro abanyagihugu bayatanga buri kwezi. Inkuru na Mahoro Patient. Haraheze indwi irenga akarere k'ubuvuzi kabuye mu ntara ya Ngozi katarungika imodoka yagenewe kunguruza indembe izwi nka rusehabaniha mu makomine ya Nyamurenza gashikanwa na Mwumba asanzwe agize ako karere k'ubuvuzi. Impamvu ngo nibura ry'igitoro. Abanyagihugu bo muri ayo makomine bakaba bidoga cyane kuko ngo kuba iyo rusehabaniha imaze ibibinga nuko kosi idakora bibabangamira cyane mu mibereho ya misi yose. Aho bagatanga karorero k'abavyeyi baja kwibarukira muri ivyo bitaro bikuru vya Buye ko bagira ibibazo bikomeye kuko bica bisaba ko bakoresha uburyo bwo kwiyunguruza bakoresheje amamoto. Ivyo navyo akenshi bikaba bibaviramwo kuvyara abana barushe cyane, mbere bikaba bimaze no gushika abavyeyi bavyara abana bapfuye kubera uko kuja kwibaruka bakoresheje amamoto. Uwo munyagihugu wo mu karere k'ubuvuzi kabuye yahaye amakuru uruganda rwa Radio Haguruka arabitwiganira, tukaba twamuhinduye amajwi kubw'imvo z'umutekano wiwe. Twebwe abanyagihugu bo mu karere k'ubuvuzi kabuye na cyane cyane iniwacu muri komine Nyamurenza, kubera nitwe usanga turi kure cyane y'ibitaro by'akarere k'ubuvuzi kabuye, tugize iminsi tugira ibibazo bijanye no gushikana abagwayi bacu ku bitaro by'akarere k'ubuvuzi kabuye, kubera kuko ambulance yaho idufasha mu gutwara abagwayi bacu baremvye cyane cyane abagore bibungenze. Tugize iminsi twumva batubwira mu gihe ku mavuriro mato mato babisabiye bashaka tubwira yuko atabitoro ifise. Rero usanga kuva ku ivuriro ritoyi gushika ku bitaro by'akarere k'ubuvuzi kabuye kubera nyine ambulance y'ibihari duca twikora ku buryo bw'amamoto. Ugaca usanga rero abavyeyi bagiye kwibaruka baragize ibibazo, bavyaye abana barushe, hari nabo ushika ugasanga bavyaye abana bapfuye kubera ukuntu bagiye bicaye nabi ku moto, kandi vyasaba ko umuvyeyi yibungenze yategeze kugenda aryamye neza muri ambulance. Ivyo rero biratubabaza cane mu gihe tuzi ko ambulance twaheruka kuronka yari nshasha, ubushikiranganji bwari bwikubise agaciro atanga ambulance nshasha, ariko ubu twumva ngo ibitaro vyabuze. Tutabara ingene ibitaro bibura mu gihe natwe abanyagihugu turihishwa amafaranga yo kuri ivyo bitoro, amafaranga ashika 1,000, kandi n'amavuriro mato mato aterera buri kwezi. Hari n'abandi bagira neza twumva ko baba bafasha mu gutanga ibitaro vya ambulance. Rero twasaba rero ubuyobozi bwa district ya Buye, ubuyobozi bw'akarere k'ubuvuzi ka Buye, ko badufasha bakadusigurira igituma ambulance ariko iraboneka, canke basaba ubufasha mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, nimba ibitoro vyabuze ubushikiranganji bubafashe canke abandi bantu bofasha abanyagihugu boye kuguma bagira ingorane, abavyeyi bibaruka boye kuguma ingorane zijanye no kwibaruka kubera babuze ambulance. Abo banyagihugu bakaba basaba muganga Nizigimana Oscar asanzwe arongoye ivyo bitaro ko yobasigurira ingene iyo ngendeshwa ishobora kubura ibitoro kandi birirwa batanga amafaranga yo kubigura. Ku ruhande rw'abakozi basanzwe bakora muri ivyo bitaro batashimye kuvugira kuri mikro za Radio Haguruka, batubwiye ko amafaranga yo kugura ibitoro uwo muyobozi w'ibitaro ashobora kuba yarayakoresheje ivyo atagenewe. Bakavuga ko n'ibindi bikorwa bisanzwe bikoresha amafaranga y'ivyo bitaro canke ayavuye ku yandi mavuriro akukira akarere k'ubuvuzi kabuye ngo bifatwa mu ntoki n'uwo muganga Oscar Nizigimana, kuko ngo atigera yemera ko bica mu nzira vyategerezwa gucamwo zo gutanga amasoko ku babishoboye. Ngo aho naho nyene bakaba bahabonamwe amanyanga akogwa n'uwo mutegetsi. Abo bakozi hamwe n'abanyagihugu bakaba basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gukurikirana ico kibazo c'uwo mutegetsi atwara akarere k'ubuvuzi kabuye nk'aho ari cibare yasigiwe n'abavyeyi biwe. Mahoro Patient, urakoze kuri iyo nkuru waduteguriye. Mu gisata c'intwari bereye, umukozi wa OBM igisata kijejwe gukurikirana urudandazwa rw'ubutare mu Burundi atwara akarere ka Makamba, Rutana na Bururi aridogerwa n'abanyagihugu kari kakora akazi atubahije amategeko. Ivyo babona nko gushaka kurya igiturire babivuga inyuma yaho ku munsi w'ejo igenekerezo rya 2 Ruheshi ahagarikiye amakamyo 80 ariko atanga amabuye ku isosiyete y'abashinwa iriko yubaka ibarabara rya Bururi Gitega.
gusa gutwara ivyangombwa vy'ayo makamyo kandi atategeko ryarenzwe ngo nta kindi bisobanura atari ugushaka kwaka igiturire biciye mu iterabwoba. Abo banyagihugu bagasaba umukuru w'igihugu kwerekana koko ko yahagurukiye kugwanya abarya ibiturire, cane cane uwo mukozi wa OBM ariko akora akazi atubahiriza amategeko aheza kugwe muri ayo mabanga kuko biboneka ko atazi ico ajejwe. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 2 Ruheshi umwaka w'2021 ku mutumba Ngabwe ugabura komine Rutovu na komine Songa mu ntara ya Bururi niho umukozi wa OBM atwara akarere ka Makamba, Rutana na Bururi yafatiye amakamyo bita Ben apakiye amabuye. Bene ayo mabene basanzwe bafitananiye amasezerano n'isosiyete y'Abashinwa iriko yubaka ibarabara riva i Bururi rikagenda gushika Igitega. Igitangaza abo banyagihugu babonye uko ayo mabene ahagarikwa, abayagendesha bakakwa ivyangombwa, nuko bavyatswe mu gihe mwene gucuruza ayo mabuye yariko atanga ivyemeza ko abo bantu amabuye bayakuye mu kibanza ciwe gisanzwe kizwi na leta ko gicukurwamwo amabuye agurishwa. Abimbere uwo mukozi wa OBM yaremeye ko babaha ivyemezo bita resu, ariko abinyuma aranka, ari nabo yahavuye yaka ivyangombwa inyuma y'impari zabaye hagati yiwe hamwe na mwene gucuruza amabuye. Imodoka zirafise ibipapuro vyose bisabwa n'amategeko, vyaba ivyo muri environnement canke ibitangwa na OBM nyene. Uwo mukozi wa OBM amaze kubura ivyo yagiriza vy'amakosa izo modokari yahavuye atwara impapuro ziranga imodokari. Abanyagihugu baho hantu bakavuga ko muri ako kanya zashika kuri 5. Kubwabo intumbero babonye uwo mukozi afise wa OBM yatumye atwara ibiranga izo modokari no kwereka abariko bagendesha izo bene ko ari umutegetsi, kandi ko yashatse kubatera ubwoba kugira ngo mu gihe bazoba bagiye kumwaka ivyo vyangombwa abonereho kubaka igiturire ashaka. Narirya bisanzwe bizwi ko imodokari isanzwe ikora bene ako kazi iyo ifashwe iri mu makosa icibwa amande ari hagati y'ibihumbi 500 n'imiliyoni 50. Abo banyagihugu babibonye basaba umukuru w'igihugu kwerekana ko adashaka abatangisha ibiturire mu gihugu arongoye, habe amatohoza kucatumye uwo mukozi wa OBM akora ivyo. Basanze adashoboye akazi bakamukuremwo, bene gutwarwa ivyangombwa baheze babisubizwe.